Pionnier wa Pi Network, félicitations encore, ndagukeje. Kuri micro Elise Venal, coach en développement personnel et communautaire. Uyu munsi tugarutse hano hakurya kuri Pi Network. Umwanditsi umwe yaravuze ati kwizera ni gufata riske, ariko kandi kutizera ni kwihenda cyane. Ubundi nawe yaranditse aya majambo avuga ati mu by'ukuri gutera imbere ntabwo bigusaba kuba uciye ubwenge, sinabafise ingufu batera imbere, ahubwo nabo bantu bose bemera kujana n'amahinduka. Of course turiko turiganaho twarize icarico development cyangwa iterambere. Ni processes, ni intambuko ugenda ucako uva kuri A uja kuri B uja kuri C kugera yaho ushitse kuri development cyangwa iterambere. Yes, ari nayo mpamvu kuri iyi channel muri description haca ibintu bisanzwe dushikiriza ibiganiro bijanye na development personnel na communautaire. Mu by'ukuri ntabwo ushobora gutera imbere utahindutse mu mutwe, kubera yuko ubanza guhinduka mu mutwe, hanyuma umaze guhinduka mu mutwe ugaheza ugashira mu ngiro ibijanye n'iterambere. Of course utahindutse mu mutwe, inyifato n'ingendo, ntabwo ushobora gutera imbere, kuko niwaronka amahera menshi aragushuka ukaja mwibi na biriya. None nitwabivuganye ngo ngaha uyu munsi aho twabonye pidomene kunyene amaparudi limited mikashi ibigo bikomakomeye iwacu bishobora kugura amadomene, ntabwo twabitahura. Bamwe barabivuyemwo, abandi babirimwo, abandi ntabwo bafise kuhaje kubera yuko ico bari biteze ntabwo cyashitse. Mu vy'ukuri development plutôt c'est un processus à long terme, ifata umwanya uhagije. Nuko na Pi uyu munsi, félicitations, uyu munsi urashobora gukoresha ikonete lewo cyangwa smart Burundi ukoresheje Pi Network ukagura amayinite. Iyumvire, Pi Network ni umushinga wagiyemo umuntu uwize n'ubutize awurimo. Ari nayo mpamvu ibi bigo bigerageza, na cyane cyane ibigo bitanga amaserivisi, amabanki, ibi bijanye na monnaie electronique bitegerezwa kwinjirayo ubwa mbere kugira ngo noneho byorohereze abanywanyi, ndetse banki zorohereze abanywanyi, na cyane cyane muri iyi si ya web 3 2025. Mu by'ukuri ari ibintu biriko birahindagurika kandi byihuse, kandi ndafise ubwoba yuko Pi ishobora kuba ifaranga rimwe ku isi yose, kubera yuko iri faranga niryo ryorohereza umuntu wari wese kuricukura, ni naryo faranga rigenda ryigisha umuntu wari wese kwinjira mu isi y'amafaranga muyaga, amafaranga adafadika. Ari nayo mpamvu nubwo tubirimo uyu munsi, hamwe byohindura isura nk'abakristo. Urabizi, yes, ibyo ndabizi nk'umukristo, iyi ishobora kuba ifaranga rimwe. Ari nayo mpamvu rero muri iyi video tugiye kugaruka ku bintu ukungene ushobora kwigurira amayinite ukoresheje Pi Network, ukayinjiza muri nimero ya telefone yawe muri limited plutôt ikonete lewo Burundi hamwe na smart Burundi. Agento limited nayo nishobora gutangwa kubera yuko iyo irakora system. None ibi bintu mu by'ukuri twita ko ari by'abazungu, ariko tukabananya tubikoresha. Mbe hariya ni gute bifuza na service itangirwa mu gihugu wacu, ariko kandi ugashobora kuvana amahera muri Pi ukayagira amayinite. Uyu munsi urashobora kugurira amayinite umuntu ari hariya muri Amerika, umuntu ari muri Nigeria, umuntu ari muri Zambia, Zimbabwe, Europe n'ahandi. Ibi biriko birategura buke imitwe yacu. Ari nayo mpamvu mugenzi, woba utaraja mu mushinga wa Pi Network, aho ejo abana bazokubaza papa, Pi Network wari uyizi, yakora gute, yatangiye gute? Babwira ati narabibona, hari imbuga nabibonamwo, ariko sinabashije kubijya. Ari uyo mpamvu uyu munsi haracari kare mugenzi, haracari kare. Of course urashobora kwinjira
ukinjira utujije ukaraba buri ntambuko ngaho onya uko amavideo yagiye arabibereka. Rero uyu munsi ufise ingorane iyahe kuri Pi Network cyangwa Pi Network? Yes. Warakoze KYC? Yes. Warakoze verification? Yes. Warakoze migration? Yes. Warasize Pi Network ama Picoin yawe kuri balance available? Of course, yes. Felicitation. Uyu munsi urashobora kuriha itike y'indege, urashobora kuriha muri banki, urashobora kuriha service runaka, ukagura imodoka aho ushaka, gusa biteba gushika ariko bizoshika. None uyu munsi nuriko urabona intango ibyiri faranga nibiriko birakugura mu mutwe, aho ikoneterewo, aho simate. Simate si kigo cha leta. Yes, wosanga ari kigo cha leta mugenzi. Ari nayo mpamvu ushobora nawe kubijamwo uyu munsi hakiri kare. Bijemwo mugenzi kugira ngo ejo utazovuga ati none ibi bintu ko mutabitubari, none nuguramane mufise telefone Android nigiki kibura ko ari kubuntu mugenzi. Yes. Karibu rero ndakwereke intambuko ku yindi uburyo ushobora kugura ama-inite muri ikoneterewo Burundi ukoresheje Pi zawe. Ariko kandi sinoguhanura kubera yuko uyu munsi bariko barakorera ku giciro cya échangeur. Ariko kandi ugiye kuraba hariya anya muri ecosystem ya Pi uraza kubonayo igiciro cya GCP, ni kuvuga ibihumbi 314 Yes, félicitations encore. Rero ndabashimire ndabakengurukire ukungene mudahengeshanya no kudushigikira kuri uru rubuga. Ufise ikibazo muri commentaire uragitanga na kwishura, kandi ufise ikibazo kubijanye na Pi Network, mbega nturakora KYC, mbega nturakora checklist, ni kuvuga ziriya ntambuko 9, mbega nturakora verification ya Facebook nimero na mail, mbega nturakora migration, mbega mu byukuri ntabwo urakura Picoin zawe uzishire kuri balance available aho ushobora kuzikoresha. Uyu munsi biroroshe cyane, aho twese twamaze kwinjira mu mafaranga nkorano bagenzi. Ni fire tu. Reka rero tugende turabe ni gute mu byukuri ushobora kwinjira intambuko ku yindi, ukurikirane iyi video kugira ngo biguhe novuga inyigisho zibanze uburyo ushobora gukoresha ecosystem. Ukaba uri mushasha kuri uru rubuga, ntukekeranye no gukora sabone. Ndazi neza yuko atamutima mubi ufise, kandi bitwara amasegonde makenya, kandi ntukekeranye no guha mugenzi wawe iyi video ukoresheje link mu gukora partage kugira ngo arabe ama video yose yaciye kuri urubuga yikorere konte yiwe muri Pi Network. Félicitations encore. Rero mbere yuko dutangira detaye intambuko ku yindi, biraza kugusaba kuba ufise application ya Pi Network, application Pi Browser. Ariko tuza kwinjira muri Pi Network tukaca muri Pi Browser, aho tuza gushikira muri ecosystem. Uraza gutangara uburyo ushobora kugura ama-inite. Byanangajije cyane, kandi ni ibintu biri serieux, ni ibintu bitangajije, aho ikigo nka ikoneterewo, aho ikigo nka Smart gishobora kwihuza na Pi Network. Ejo uzobona ikibuga international airport Melchior Ndadaye naco nyene kivuga ati riha mu mapayi, wigire mu Bufaransa, wige muri Amerika, genda Kenya, genda Uganda n'ahandi, kubera yuko idarapo ry'igihugu ryacu ririko rirahungabana muri Pi Network. Félicitations ikoneterewo Burundi, uduhaye aka karyo keza. Limitere nayo Avento aho izotangira gushya amizajuru, bakatanga kukwereka yuko ufise Rimikash ushobora kwikonvertisa mu mapayi, ufise Pi ushobora kwikonvertisa muri Rimikash, aho ugeze umwaja wese akaba yoshobora kukurotira. C'est strong, iranejereje cyane. C'est parti, intambuko ku yindi ukurikirane iyi video. Yes,
uku niko dutangiye iyi video. Turafise Pi network tukagira Pi browser, turinjira muri Pi network. Ndibaza nga anya mwarabonye iyi update mainnet migration roadmap. Okay, anya siho tuje uyu munsi ndaza kubabwira iki gishasha. Twinjire ino hejuru tugende muri Pi browser. Turagenda kuri so connecte abo itelefone zabo ziri mu gifaransa, ariko abo ziri mu Congereza ngarafyonda kuri connected. Okay, hanyuma tumaze gufyonda ko turinjira. Ubwo nyene murazi yuko baca batujana muri Pi browser, turasanzwe tubimenyereye. Turareka yiyugurure irondetse. Sawa, tuza gushikira ahantu hameze uku. Sorry. Bo dushikiya anya twaravuze kuri iyi domains iyi .pi. Ndibaza twarabivuze ko ukunyene hariho ibigo byinshi bizogura amadomene kugira ngo mu by'ukuri service zo kuriha no kugurisha no gutanga ama service zorohe muri Pi network, kuko Pi network ni umushinga wagutse wo muri web gatatu kandi iri faranga ni hatari. Rero twebwe intambuko ku yindi ndabereke uburyo ushobora kwigurira ama unite aha iwacu i Burundi ukoresheje Pi coins. Cyonda kuri explore ecosystem. Ecosystem. Ndibaza muraza gushika nga anya Fruit Pi, Map Pi, mbo aya na ama application abari mu kugerageza. Hariho application zakoze kiwayi, hariho application zitarakora kiwayi, hakabaho n'izindi application zikiri mu magerageza. Reka twibandanirize scrollinga ino hirya, ukikamike ino hirya, ugeze ngaha uza gushikira ahantu handitse health. Ni kuvuga mu ncamake, reka tugende gahekeka kamuraba. Mainnet, testnet, commerce, games, NFT, social, education na health na travel. Ni kuvuga n'ingendo zirimo nga anya agento. Kuvyukuri ushobora kuriha Pi igihe umunsi umwe tuzobyuka hari kibuga kivuga ati riha mu mapayi wigendere cyangwa twarakoze kiwa cyangwa buri kimwe cyo. Okay, reka twibandanize. Fyonda kuri utilities. Ufyonze kuri utilities uraza kubona explore Pi, uplink for Pi, internet speed. Fyonda nga AS. Fyonda nga anya kuri uplink for Pi. Intambuko ku yindi ushize nga anya uraza kubona Pi uplink contact developer ibiki nibiki. Okay, ndibaza nga anya turiko turajana intambuko ku yindi. Uraza gufyona nga handitse ngo open up, baraza kukwereka ahantu handitse ngo aka kantu this is an development app and is not fully vetted or verified by the Pi core team. Nubwo biruko iyi application nubwo yasizemo ibi byose ntabwo iraba verifiye na core team. Mwibuke neza yuko core team itegerezwa kuvalida buri kimwe cyose kugira ngo ibintu bigende neza. Era nga anya ariko ibi ni ibintu by'ukuri bibaho. Uhafyonze kuri open baraca bakwereka ibintu bimeze uko. Nga anya harimo application nyinshi z'aba developer zikigeragezwa, ariko kandi twebwe uyu munsi ico tuje kwirabira niki, ico tuje kuraba ni kuri nimero urabona nga anya nimero iyi Pi Batamai, Pi Tantan, Pi BBS chat n'ibindi. Nizi application murabona na cyagiciro cya twa muri ecosystem ngano turi na handi hantu naciye mwibuke. Aha anya handitse ngo marketplace, ni kuvuga
aho isoko ikibanza cy'isoko. Rero ngaha anya muri iki gihe izi application z'aba developer kandi turi ngaha 2025 murabona tuwasaga toleze sasa nka $9. Okay, reka rero duscrolling twigire hariya hirya tugere nko kuri 23. Murabona kuri 23 hari ikintu bitwa booster. Iyi booster rero nayo ni marketplace. Okay, none ngaha anya hakorerwamwo ibiki n'iyi application ikitaraba valide na Coati mu mugabo ikaba ishobora kugura amapi network ukuri kwami. Mwibuke neza yuko kibi bintu byose biri muri ecosystem nta yindi link naciyeko hafyondeko. Umaze gufyondako uca ubona iki booster lock for ufyonde tap to visit. Turatapinze voilà. Murabona anya dushitse ahantu ameze uko. Hariho ibintu byinshi bitandukanye. Urabona airtime mu vyukuri ni kugura amayinite. Rero ugiye kuraba ngaha anya uraza kubona ibyiyi application. Anya ni bidandazwa uba wagize agent nabyo bizoza. Anya ni card wakoresheje. Anya ni account yanje. Ni kuri home screen ndibaza urahabona. Okay, kuri akey page dakey mbo buy airtime nawe hafyondeko. Okay, top up now. Okay, umaze gufyondako baca bakuzanira ahantu hameze uko. Naho harimo novuga amashira hamwe atandukanye y'ibihugu bitandukanye. Sisawa UK Bangladesh calling card, UK Cherry calling card, derere. Mugabo nga anya murabona kuva ku ntambuko ya kwanza ya mbere kugera ku ntambuko ya kane. Anya ni step by step kugeza yaho uza kubona buri kimwe cyose uburyo ushobora kwigura amayinite ku mapayi yawe. Selectinga igihugu cyawe. Urabona nga harimo ibihugu bagenzi, hariho ibihugu bitandukanye. Rero muri ibi bihugu bitandukanye bikoresha Pi network, selectiona igihugu cyawe. Idarapo ry'u Burundi ko ritari kurirauda Burundi okay, Burundi ndibaza igihugu cy'u Burundi mwakibonye kumbe naco cyamaze kwinjirayo biraheza biscrolling mubona yiki ikoneterewo hamwe na Smart Burundi. Of course ndibaza ngaha anya murabibona mugabo ino hejuru urabona ko bavuze ngo etape ya mbere selected country na selectinze. Okay, ubugira kabiri selected operator ni kuvuga ari mikashi ngani yazamwe nayo izojamwe n'ikindi kigo nicyajamwe kijemwe. Mugabo mumenye yuko anya ni muri telecommunication reka mitemwo ikonete leo cyangwa smart mitemwo iki reka mitemwo operator ya ikonete leo. Hepfo bacha bavuga ngo next. Okay, tucheke ivyo ndakuri next fuara. Anya murabona ko mvuye ku ntambuko ya mbere ngiye ku ya kabiri nga anya kujya mayinite yinjire nuko nza gukwiza intambuko zine. Step 2 selected amount ni kuvuga nshiremo amahera. Okay, none amahera y'amayinite ushobora gushiramo ngaha anya na yahe. Mwibuke yuko idolari rimwe jo kuba yuko idolari rimwe rishobora ku giciro cya BRB rishobora kuba riri kuri 3047.040 niyo boba bisunze kugira ngo mwibuke yuko igiciro dusanzwe tuzi cya GCV nikijya nyene nigihinduka, ariko ngaha anya baracakorera ku giciro cya BRB. Murabibona ko ni kuvuga ngaha anya sinzi pi mu byukuri baza gutwara. None amount ngaha anya zishobora kuba zogira dufate nka anya hariho 9140 ni kuvuga maximum na minimum. Okay, fyonze ngaha anya kuri estimated
estimated, reka dufate ko nga anya ariho ngize. Mwibuke ko nga anya uhafyonze ushobora kugira ngo change amount, anya ugahindura amount canke ugafyonda nga anya change amount. Mu bisanzwe uyu munsi ushobora kugeza kuri 9000 141 minimum na maximum. Urabona ko epfo udashobora guscrollinga ngo ushobore kubona ayandi mahera. Reka dufate yuko ngiye kugura aya bitatu, amayinite ya bitatu, chefyonda kuri next. Kuri next baca bambarira ati shiramwo nimero ya telefone, si sawa? Mugabo ngaha anya mwibuke yuko pay zawe ziba ziri kuri available. Dufate ko fise iyi ari lewo kabiri. Okay, ntalewo jewe sanzwe fise, ari nayo mpamvu nza kujya anya baca bakujya ngo complete your recharge. Okay, complete order confirmation review and confirmation your order. Okay, complete secure payment ni kuvuga anya bintwaye nguriye amayinite uyu muntu, bintwaye amapi 2 n'ibice 55, si sawa kuri pi. Ariko kandi nakubwira neza yuko wewe udashobora mu byukuri gukoresha gufyondako kugira ngo ugurire uyu muntu aya mapi. Rero ndabashimire ndabakengurukiye, nizeye yuko mushaka review order product ikoneterewo beef tape recipient nuko n'ibindi byose bizoza bigenda biraba. Rero ndabashimire ndabakengurukire, ukaba uri mushasha nukekeranya gukora s'abonner, partage na commentaire. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.